kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Mwaramutse, ndi hano i Sydney andi munsi y'ikibita Opera House. Ku basanzwe bazi Sydney murabona ifoto inyuma yanje. Iyo ndiko natembera mu miji imwe imwe niho nca ntangura kwiyumvira ibibazo dufise muri Afrika. Nkabona ko ahanini tubuze ikintu ca leadership gishobora gufata kigavuga iti reka turabe ingene igihugu twogiteza imbere. Kenshi na kenshi umenga bagira nkana kuvuga duti dugumize abanyagihugu mu bukene vyotuma batagira ivyo basaba. Kubera nk'iyo ugiye hanze ukaraba ingene ibihugu vyubatse niho utangura kubona ko Uburundi hari ico tubuze. Hari igihe mpora ntangara numvise nk'umuntu bajya nkunze kwita ngo nimbonera kure. Nzi ko ubuzima bwe butifashe neza mugabo kumva ne wa mbere akugwanije iyo uvuze uti abantu ntibareke kujya ibiturire, abantu ntibareke konona hirya no hino. Njaniwa kandi undi muntu tuza kuganira avuga ati bon jewe naragiye kuri province imwe niho yakora ibintu vya human rights kwigisha. Hey my man, how are you? I'm so good. Okay, nice. Sorry. Just talking to my people. Everybody, keep going, run, dream. Okay. Get to the dream and keep going. Keep going. Are you a motivation speaker? Yeah, of course. What do you do? I'm come to school. You come to school. Where you from? I'm from Japan. Japan. Okay. Arigato. Yes, I just came to visit What's here. Talking head? Talking head. Just I've got a small YouTube channel and I'm talking to my people here. Tell me. I wanna follow you. It's in a different language though. It's in a different language. Oh, you it's can not. take it, you It's can not take in English. Is that English? No, not in English. Yeah. No, I wanna help you. Yeah. You wanna help me? Yeah, Okay. of course. Okay, you go ahead. Let me start the spelling. The spelling with the semerera like you write in China, in Korean. Sorry, in Japanese. How do you write semerera? I'm 17. Okay, so my channel is SE. Instagram? SEMERERA. R-E-R-A. No, not that one. No, not seven. That's this? We are on. Are you on YouTube? On YouTube. Where you at? Where you at? Instagram? Oh, Instagram. Yeah. I'm too old for Instagram. Oh, it's okay. So famous. Kinda. I mean, it's more than I was expecting when I started. It has been like 1 year and something. I'm a future Mr. Beast. Future Mr. Beast. I have a YouTube channel. What? How much? How many? How big are you? 400. That's good. Yeah. And what was that? Mr. Nori. Mr. Naughty. Okay. Yeah. Thank you so nice. much. Okay. Sorry. Keep it up, mate. Keep going, dream. Your name was Nori? Naughty. Nori. Yeah. Okay. Arigato. 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 Have a good day, bro. Thanks, my man. You see, don't have idea what I'm saying. I don't know, man. Since I get to my watch, what do since go very much. Well, man, I did dumbukije juste nicha ngaha. I don't know. Oh, now nangeze nahibagi. Bon. Qu'est-ce que je disais? Nari mvuze nti Mr. Nori anchiriye mu vyumviro vyanje. Okay, navuze ko donc uwo muntu ahantu yakora kuri province hanyuma agenze kilometero kimwe asanga umuntu ari kuvoma mu ruzi, avanye amazi kuva mu ruzi rutemba, hanyuma aramaze ati none nk'aya mazi nayiki wundi ati none w'amazi ntuzi icyo akora, turayanywa, turayatekesha, turayoga, turayarongesha ibintu. Aje gatera umuntu nk'uwo akiri karavoma uruzi rutemba genre bon Ruvironza, Musasa, Mutsindozi, mbege inzozi ya Waga, Jiji, Sepa, ati uwo muntu kugira ngo umubwire ngo
ngo hariko haribwa ibiturire ngo indege yarabuze mu Butaliyano avuga ati ibyo kuvuga nibiki ati passport ntizidi ati passport c'est quoi passport ni iki ngo amashuri ngo nta kanova ati amashuri nayiki nico ituma je naza abadede baryoherwa no kugumeza abantu mu bujuju kugira ngo ntibashe kugira ama claim kuko ufashe nk'abarundi bose ukabadeplacer ukabashinga ngaha muri sine bakamara nk'ukwezi batembera batashe muri bo bati twe ko atamazi dufise ko atamatara dufise ko tunywe biziba etc vyagenze gute ibindi bihugu vyateranye imbere turi hehe bo ico kunda kibona kumenga abasendede sinzi ko ari incompetence canke ko babigira bibona kumenga bayiko bagomeza abanyagihugu mu bujuju kugira ngo boye kumenya uko abandi babayeho uko ibindi bishoboka kuko ibyo nivyo kuvuga ngo twatanguye hirya y'ejo iyo ntari bwa excuse twamatuva ko Afrika c'est le berceau de l'humanité no kuvuga umuntu yatanguriye muri Afrika nisize n'undi muntu yize kuvuga ngo civilisation yatanguriye muri Afrika très bien niyo vyashyize gute ngo uje dusigara inyuma ico kibazo kucibaza kandi turi serieux ko tubaye serieux ngo tubaze ico kibazo n'ishu nizoyitora kandi ishu nizosuye kuvuga ngo nabazungu n'abakoroni kubera iki abakoroni ahubwo baprofise ko tutaye duteye imbere ivo ko turundi ico kintu catumye badutanga bakatwitanga bakatuganza muri ivyo novuga ko harimo nyene izi mentalite ndavuga nk'ibi nayo mbonye ngaha muri Afrika usanga dufise inzigo nguyu mu Japanese ngo I want to help you just aje ku ntanzi nagize muga yumva ngo reka rabe ko mfise cyano hanyuma nshire ko ijwi rimwe muga abantu kuvuga ngo uri kurondera amafaranga uri kurondera ama views nothing wrong with that kurondera amafaranga umuntu abishoboye yarondera so ko jata byo ntanura amafaranga menshi muri zo YouTube ndafise ibindi bintu bintunze YouTube nta muntu yotunga me peu importe umva bari mu inzigo anavyo usanga abantu bari ko bararogana bicana bafana bapfu ubusa vraiment abantu b'Uburundi kenshi usanga bicanye bapfuye ubusa niba vy'ubwoko n'amazuruma muri ko mupfusa none uyu ntiyari mu Japanese ntumubonye nazanywe muri Ubaya umuntu wo muri Kenya twe turaganira kandi nawe nibaza ko ari umusomali wo muri Kenya ko nawe nasa n'abasomali hanyuma hari abahindi hari abashinwa hari abanya-Australia nyene b'abazungu ubwoko bwinshi kandi wari wese umwegere utereka ndakuvugishe arakuvugisha ntabwo yigera kwinuba kandi arawumva umengana mu brother umusavye service arayiguha mugabo tugasanga dufise ibintu vy'inzigo twamate ko turicana tuko turapfungana bigatuma aho kugira ngo tuteze imbere twiteze imbere tuja tuguma mu bintu vya auto defense na defense personnelle uravye nka entourage y'abategetsi b'u Burundi mu basirikare too much too many mugabo ajya nimeni ko nibeshi kubera iki kugira ngo ntihagire uwundi muntu abica usiye ko kandi bitavuze ko tubasanga mu bigazi bapfuye donc nshaka ko mu isanzwe ibintu byo gusemerera je nibaza ko abantu cyane muri diaspora mukwiye guhaguruka mukavuga ati no this is going to change bigo vyacu bikwiye guhinduka kurungika amafaranga ni vyiza gushigikira leta ni vyiza mugabo kusaba accountability birakenewe kugira ngo n'amafaranga turungitse atuyavyaze umusaruro ariko na cyane hazogira igihe ivyo ugenda muri Afrika gutembera nabo baguhamagara muganira mweshanje ama ide apana musabana amafaranga numva ari ico nashaka kuvuga sinzi ko hari ikindi no kongera ko ariko nashaka gutera kamo abantu cyane muri diaspora kubera mwebwe you know better mwarabibonye murabona ibintu ngene biriko biragenda ndabibona nk'iyo muri ujya mu ambassadeur yagiye muri South Australia mwaramweretse frustration mufise kuri aeroport na OBR na agent ba aeroport na mabanke nibiki ivyo murashoye kusaba change cyane aeroport nima muyikoresha kenshi murashoye gusaba changement usaba kwa 10 aseze ko kumbura mutinya ko muca mupfungo ariko n'abadede bakwiye gukura ibintu byo guca bapfunga umuntu canke bica umuntu bakumva ivyo tuko turababwira afete kuko benshi bazoca binumira abandi bababwire mugume mugendera muri ivyo igihugu kiba gisura inyuma muzana ama excuse ariko yaba vyashoboka umuntu ashyize nk'umu diaspora mu mwatsi gitura ati ntacyo ndaguha hanyuma agasemerera umukuru wa aeroport agacaza ati ivyo nibiki bagaca bagatumuna turire bagaca bagati ntugasubire kwa giturire ivyo biturire vyo ca bihera ariko bisaba ko abantu bashinzwe umutekano abantu bashinzwe igihugu nabo nyene bafise ako gatima ko kunona guteza imbere igihugu atari kunona ko kinyaga no kugira kuko keje keshi iyo mu rusaba touriste ucu usanga munungutse nagenda nakubwiye nk'aha hantu abantu benshi bahari n'abaturiste hey mate are you live? No, I'm not live, but I will upload this. Upload it on TikTok? Yes. Can you tag me in it? Everything. What's your handle? YUV1. No, that's a lot. What's that?
You've won prize. You want to drive? You want me to spell it out for you? Yeah. I got you. Look, hold on. Like this. Like that. Oh, you've won prize. Yeah. What does it mean? Oh, it's my name and it's a one and it's a private then. You know? Okay, you've won Exactly, prize. yeah. Okay. So are you a tourist here or you live in Oh, no, I live Aussie? here. I live You live here. here. Okay. Sydney. Yeah, Okay, nice. Okay. Yeah. And that's your brother? Yeah, are you a tourist here? Kinda. Oh, yeah? Yeah. Yeah, can I make a video as well? Is that good? You wanna make a video? Yeah. No worries. Yeah, you can Are make. you like, you can make videos. Is this like news or something? Not really, just a normal YouTube channel. I just ramble in my own YouTube? language to Is it my on people. YouTube? This one is gonna be on YouTube, but I do a small tranches and I put them on smaller nice. shorts. I put them on different Yeah. other medias. Okay. But my main thing is YouTube. Yeah. I'm a boomer. Oh, it's okay. No, you look very young. You look very handsome. You know? Ah, man, You look very handsome, bro. that's good to know. Yeah. bro. Yeah. Yeah. Okay, no worries, man. Yeah, have a good day though, yeah? You too. Cheers. bye, is, bro. is that your brother? Bye, guys. Yeah, that's my brother right Yeah. here. Hello, bro. Hi. What's Yeah. your name? You got How old are you? 8, but in 9. Getting 9. Oh yeah, my boy is 9 years old. Yeah. Okay. How old are you, bro? I'm about 50 years old. 50? Damn, you look Yes. 20, bro. Yeah. Do I? 20. Ah, Yeah, you look 20 guys. years. Yeah. Okay, thanks, God man. bless you, bro. Amen. Have a good day, yeah? Okay, murabyumvise mwana mwamwe ngo umusaza. I look 20. Usiya ko abantu bo muri Australia no muri za ibihugu by'abongereza mfite ntushobora kumenya ko ubwije ko uri karagohema mugabo peu importe biragarda ntuzeye comment vous appelez ça harmonie biratuma haba harmonie sociale kubera abantu batari aggressive. Voilà, nichere ngaha people come and talk to me. Ntabwo nabemvise nshoye kuja ushaka gukoresha interview sho kuzunguruka umuntu wese arashaka kuvugisha bo Australia ntavyo nkuza kwikora. Australia nibaza ko bari ampere reserved mugabo benshi bari approachable. In any case nico ndashaka kuvuga kugira ngo ibihugu byacu bitera imbere nuko tugondera kwadopta mindset z'abantu bateye imbere. Hari ikindi zo kumva abantu bavuga ngo urugo gume ntigubaka urundi ruragubaka of course. Nta kuntu abantu b'abazungu batera imbere kubera babiyugaranye. Urabona ko bafise ibintu vy'amakominote nka communauté européenne ibihugu byose bigakorera hamwe. Biba bafise n'izindi nzego za OECD zo za NATO mu bintu vy'igisirikare. Bafise ama Washington Accord nk'umu engineer afise qualification muri Australia muri Washington akoresha nyene. Bafise ama IEEE donc Institut des Ingénieurs hirya no hino. Urana ko bafise ama Doctors Without Border Médecins Sans Frontières. Baraza barabura ubumenyi hirya no hino ntabwo bari kurube mu urugo gume ntigubaka urundi. Donc baraza barahana ama knowledge baraza barayishanje ama information ntabwo iyo ukime ciyanklava ntuzeye ibigo by'abakomuniste bekunze kubikora akaroro ni nka North Korea mugabo ntawuzi North Korea higeze akandi karoro kumbure ni nka igihugu cyo muri Cuba mugabo nashaka ko ibigo byinshi usanga bikorana. Na Chine bugira iri marché iri ouvert usanga ibintu byinshi nako ari made in China nubwo biba byabaye ari amakampani muri USA nk'ibi by'ama computer kenshi na kenshi usanga ari made in China. Usanga abafaransa abongereza n'abaki bose bakorana kugira ngo babure ivyo bashoboye kwabura hanyuma ivyo badakunze bavyihoze. Nico nashaka kuvuga kubisigaye nibaza ko nogeza video hano buriko burira kumbure mpave ngenda kuruhuka mugira umunsi mwiza mwese. Bye bye.